Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Twe gusangira amajambo dusanga mu gitabo canke icete cyandika Abaheburayo igice c'10. Abaheburayo igice c'10 umurongo wa mbere ushaka umurongo wa 18. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo twiye kwakira rivuga ngo ni Kristo yaje gukora ivyananiye ivyagezwe. Kristo yaje gukora ivyananiye ivyagezwe. Mbega ari umuntu amaze kunanirwa ngaha, amaze gukora ikintu bikananirana kagati je vraiment nibaze bamfashe je ndananiwe. Nazo byashikiye bonse. Turamaze kubona nawananiwe impande yacu. Turya muntu kwina nareke iyo equipe yananiwe bayiteye 5 kubusa. Turi ku munota 89 rero nta gihamana iyo equipe yagize nte yatashe bayikuyemwo. Kunanirwa birabaho. Kandi niyo umuntu ekaragira ikarashishi ari umuntu yageye muri sport kanaka ahantu urashaka kubona ko yarusha ahubwo bakeneye gusubira muhira agafata kabuyi canke agacayi. Uyu munsi vy'ukuri turazi ko isi yose bateguye ibintu miryango umashenga ubona ko twakoranye umashirahamwe kanaka abagenzi bahuye bava bahura canke bafite ibindi bintu bateguye birengeye n'ibyo turakora bariko bavuga ngo bariko barahimbaza nde Noheli nziza. Haleluya. Nta kibiki birimo ko abantu bicarana bakaganira ati Noheli nziza. Ariko nagomba twibuke n'ibindi tudakwiye gushira ku ruhande ndetse biza imbere y'ibindi. Rero tujya guhagarara ku gitabo canke icete cyandikiwe Abaheburayo igice c'10. Ndagomba nsome imirongo 4 ya mbere mumvirize icyo batubwira. Umuti w'amajambo mukobe bise biyazi kirundi hatubwira ngo ikimazi ca Kristo yatanze kiruta ibimazi byose vya Mose. Murongo wa mbere ivyagezwe ko bifise igitutu c'ivyiza bizoza bidafise ishusho bwite y'ivyo vyiza naho vyoshobora guhingura abegera igicaniro bibahingurisha ivyo bimazi nyene bahora batanga imyaka n'imyaka. Iyo bibishobora mbega ntibaba barasizeho kubitanga kuko abavyitangira bamaze guhumanurwa rwose rimwe bataba bakigira imitima irimwo ijwi ribagiriza ivyaha. 3 ariko muri ivyo bimazi hari cibukiriza ivyaha uko umwaka utashe kuko bidashoboka kwa maraso y'amapfizi n'ay'impene akuraho ivyaha. Imana ihabwe icyubahiro. Kumure sa n'ibifobetse gatoya n'amajambo asana yagoye abamwe baravuga ko igitabo c'Abaheburayo n'igitabo c'Abaroma ari mwe mu bitabo vya mbere bigiye gutahura muri Bibiliya. Mwego kandi suko Imana agomvye ko bigora ni kwera gusa umuntu ayikara bisoma bishoboka bitahurika. Iyo vuze ivyagezwe bari ko ravuga umugwi munini w'amategeko menshi Imana yahaye ikiremwa muntu. Yatanzwe mu bihe birebire cyane kandi n'amategeko agenga uko k'umuntu hano ku isi kandi n'amategeko akora no kubisata bitandukanye byo kubaho kwiwe. Hari amateka amubwira ingene asenga iyo Mana nyene yamuremye. Hari amateko amubwira ingene agira imigenderanire n'abantu kuko umuntu ari kirema kiba mu bandi. Hari amateka amubwira ingene yigenza mu ngeso. Hakaba amateko amubwira ingene agira imigenderanire n'abandi n'ingene agenda arakora imigenderanire hagati y'amashirahamwe ibihugu n'imiryango n'ahandi. Rero n'amateko menshi ashika mu giteranije 613. Yumvira umuntu ari no ku isi afise amateko amugenga angana kuri 613 lois. Amateko 613. Mwe mategeko hariho umuce umwe iyo umuntu awukwikije yarumva ko agize akaruhuko mu mutima. Ayo mategeko yari amateko ahagaze gutanga ibimazi. Ivyo bimazi vyari bikoko. Ibikoko umuntu abitunze akaba yakoze icyaha imbere y'Imana. Ivyageze byaratekanye yuko afata icyo gikoko akagitwara ku rusengero i Yerusalemu. Ikoca Abalewi n'abahezi n'umuhezi mukuru cyari gihagaze ni kucakira. Byari bitekaje ingene bacakira, ingene bacica, ingene batandukanya inyama yacu n'amaraso yacu, n'ingene biturigwa. Hari atekaje n'agafu bashirako ngo biheze bidugira Imana. Imana ikaje vuga ngo ndahariye uwakoze ibyaha.
byasigura ngo Imana irafise imbabazi z'imfata kibanza ihereza ubwoko bwayo kuko bwazanye ibikoko, uri intama, uri inka, uri impene, hama bakaca batura ko vyaha kugikoko uwo muntu yazanye, wa muntu akaca yumva kumenga Imana iragabanuka mu burake yarifitiye uwakoze ico cyaha. Mugabo kandi yari regime hari ahantu bigeze, ariko siyo twari turariye kuzogenda. Nico gituma tubona uyu munsi twibuka Noel twibuka ko haje ikimazi coco gitangiwe bose, kandi coco kitarinda gutangwa uko umwaka utashe, kitarinda gutangwa uko icaha kanaka kibaye, kidatangwa n'umwana w'umuntu, kuko Imana yari yitegereje vya bimaze abantu batanga ikiburamwo umutima, isanga ni ibikorwa birimwo amategeko. Nikuce tuba bitubwira hano ngo ivyo bimazi batanga ku murongo wa mbere ngo ivyageze bifise igitutu cyari bigiye kuzoza. Myane majambo hari nk'ikintu kiyo kirabwira ngo hari ibindi bizoza biza gukosora ibimbaye ndabaha. Ibi ndabashizemo mwe murabigenderamo, mugabo kandi birabategura kuzoza kw'ivyiza birushiri kuba vyiza. Isezerano rya kera nka 90% rihagaze ku isezerano rihagaze ku maraso y'ibikoko. Mugabo kandi ngo hari ukuntu ababitanga ngo bidashobora kubahingura, bidashobora gushika ibwinda bw'imitima yabo ngo bibafashe gutungana, kuko babikora kubera gutinya Imana gusa, ntibabikora kubera ubucuti bafitaniye n'iyo Mana. Babikora kuko bavuga ati rega niyo ntabikora uhoraho umunsi yashangashiwe azondandura impande y'umugore wanje n'abana banje. Babikora batega niyo tabikora umuvumo w'Imana uzotoma mu itongo atacera. Babikora kubera gutinya ibihano, ntibabikora kubera ubucuti bafitaniye n'iyo Mana. Mugabo bitubwira neza ngo cyari gitutu cy'ivyari biraririye kuzoza. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ntibyashobora guhingura, ntibyashobora gutunganya umutima w'umuntu, kuko babikora kubera gutinya igitinyo. Murazi yuko umuntu yagutinye n'uwakubashe baratandukanye, ngira murabizi. Umuntu yagutinye akwima umwanya, akwima ko murabona mu maso, mugabo kandi muvanye agusigarana ibitutsi uboshira mu ikaneti kuzura. Tembagara genda. Ariko muri kumwe ntakuraba mu maso, womenga yakubashe kumbe yagutinye gusa. Ukorika abantu mwisazano ya kera babayeho, mugabo babayeho babasiza tega iyo twumva ko twacumuye, twarenganije, twibye, twakoze cyakanaka, biratekanijwe. Ingoro yarayubatse Salomo, inka ndafise, intama ndafise, umukene ngo yatanga inuma, bakaca bayitwara bakaca baturako ivyaha, akaca amanuka umusozi yumva ngo yatsindanishirijwe. Mugabo bacatubura ku murongo wa 4 ngo yamafisi kimwibutsa ko ari umunyavyaha. Ngiki cerekana ko vyari transitoire, vyari ibintu vyerekana ngo rega ntibiratungana neza, ni ibintu vy'imfata kibanza, ni chantier. Uyu munsi Yesu yaje gufata ivyari chantier, yaje gufata ivyari imfata kibanza, abigira bizima bidasubirwamwo, bitagira ikosa. Nico gituma twitera hejuru ku munsi nk'uyu tuvuga ngo data warakoze kurungika Yesu hano mw'isi kuducungura. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu rero yaje gukora icananiye ivyagezwe. Ivyagezwe vyereka umuntu icaha ciwe, kandi birumvikana. Muri ivyo baravuga bati iyo ufise inka yica, bamwe bitangwira sekana ngo nawe nuco yica. Mugabo bishobora kumenyekana ko yica umunsi, kuko umukozi aguhaye raporo ubundi yisha abantu guhera ku wa mbere. Nimba ko yacumuye guhera ku wa mbere. Yego. Muri ivyo vyagezwe hari amateko aremereye cyane, ku buryo atamungo n'umwe yashoboye kuyakurikiza. Ni menshi agoyishitsa, ni menshi kuyashitsa, bisaba ibintu byinshi, bisaba inkomezi nyinshi, bisaba kubura umuntu agavye, nta muntu n'umwe yashoboye kuyakurikiza. Nico bituma twari dukeneye umukiza akaza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ayo mategeko yarereka umuntu ko hari ibintu ateza gukora, akaca yongera akamuha n'ubwibone mu mutima.
kuko abonye ko hari ahantu we yashoboye. Nicyo gituma tubona Yesu igihe cyose abafarisayo bamuzaniye umuntu yatsinzwe, Yesu nigeze akora uko abafarisayo bamusavye. Muribuka bamuzaniye umugore ngo yafashwe asambana, bamushira imbere yiwe kuko byari bizi mu byageze ngo azoca yicwa. Bari bazi ko Yesu acatora imbugita canke ibuye cyakabwira ati nimwe bari mu mwice mu maso yanje. Yesu arabitegereza ati mwaje mukurikiza icyagezwe ako ntimwamenye ko naje kugira ante kugihagarika. Arafata ngo yandika hasi ngo utarabikora namubanze. Abafarisayo bagize gute? Baraseze bagize nuko base bagize uko n'ubu nturaza aho bagiye ntituza aho bagarukiye kuko yari abatwaye ahantu biyumvira ku mutima batiyumvira ku itegeko. Yesu ikintu cyatumye batangura kumwishiramo nabi cyabaye iki ngo yakije umuntu ku isabato. Iyumvire guhigwa bufuni na buhoro bagora ko ari umuntu wakijije ku isabato kubera iki mu byagezwe hariho ngo ubahiriza umunsi w'Imana ari wo sabato. Yesu ati mbega muratuye indogoba ego iguye mu kinogo ku munsi w'isabato murabwira muti buragumyeyo tuzoze ejo? Ati turayikura nyene. Ati none je nkijije umuhungu wa Aburahamu namwe murakiza indogoba, none ninde yagize neza? Hari habuze umutima. Isezerano turimo kubera umukiza yaje akavukira muri Mariya ni isezerano ry'ubucuti n'Imana, ni isezerano ry'umutima, isezerano riregalitique, isezerano ry'amategeko. Uko amategeko naho yodushikana ni mabi, atera ubwibone, atera kandi gukomantara ku mutima. Kubera ubundi umuntu azi gushira iteko mu ngiro neza neza ntagira ibishobisho. Uye n'umuntu w'umucamanza agororotse abikora kujya amategeko abitegekanya, impuhwe azironka ashitsi iwabo mu nzu iwe, mugabo mu kazi birapanze. Mugabo kandi amategeko iyo amuravye ko nawe acagomba gusaba imbabazi. Ko ni ku muntu yihaye ibyageze abameze arakomantara umutima ku bandi ariko acabandira ku mutima y'abandi yoroha iyo bimuravyeko. Kubera ko yavuze ati Yesu avuze ati muri mwebwe utarabikora namubanze ibuye. Ni kumaramara ntibavyemeye baciye bahunga. No kwiyana ntibemeye kwihana. Imitima yarakomantaye kuko hatsinzwe uwundi. Ariko hageze ko bo bakura meza barakura meza kugira ngo ntibamaramare. Nico cyo muri amadini adahuza. Amadini yaracaniye urubanza ku buryo bamwe bavuga ati bariya ntibakijijwe n'ibyaduka n'ama privé. Ni privé de quoi? Siko bavuga bamwe bamwe. Idini riva mu byagezwe. Idini rikwereka yuko nakigenda. Ujya mu ntamana irimo kwe ntumbeshe. Oya ntamana irimo. Urabonye umubonye unako atamana imurimo. Igihe kimwe bari ko barwa ko nakijijwe tugenda hano umuryango bari barahebuye. Hama ubu umuntu amera nk'uvuga ati yarakijijwe. Nyamuntu ati ni hariya. Ishengero yavuze sindarivuga nava ndarishya ku etikete atariyo. Nja numva ko iryo dini ari ryo wafata ko atakiza kiberayo. Ni hariya. Ndavuga ati kumbe rero naho ntibabemera. Ariko nayo nakije vyavure. Imagine muyibona. Idini irakwereka abantu kumenga naco bari. Ikakwereka kumenga wewe meze neza. Muze murabe no mu societe cyangwa mu departement master hatandukanye. Iyo agize umuntu agira ikosa cyangwa intege nke aho we warenganye umenga umuntu wo kwicuka kura aho umenga ni kurinya urutomati ruboze muzindi. Ariko Yesu yaraje kugira amanura abantu abakuru mu mategeko abashira indani muri bo. Subira mwiyumvire ko. Subira mwiyumvire ikiri imitima yanyu. Subira mwiyumvire igituma mukora. Apana gukora kubera mwabyutse mukora. Ni mukore muzi igituma mukoze. Ivyo bimaze ngo batanga vyari vyo guhoya hoya urake bw'Imana ako ntivyashobora guhingura umutima w'umuntu. Nico tuba muri hanga ry'Imana naho gitirwa Imana rizwi ko ibyaha by'ubwoko bwose. Gendera mu isezerano rya kera urabe. Umuntu w'Imana Imana yagaburiye neza amanu ejo bukeye ariko akora ikigwamana yibumbiye. Urashaka kwiyumvira kuwa mbere wamyura inyama z'Imana kwa kabiri kwigwa urondera ikigwamana kisubirira. Uwo mutima wumva ari umwe. Kubera umuntu yari yatakaye. Uyu munsi
niwaronka icyo ufungura gihimbaza umunsi uvyakire na apeti, ariko kandi wiyumvire uti hari aho Yesu yaje kunkura. Yaje gukora ahananiriwe amategeko, kubera umuntu ntashoboye kwikiza, ntashoboye, ntibikunda. Nibyo woronka ahantu ugeragereza muga ntibikunda, ufite aho unanirirwa ukagera naho ushoborera. Ufashe ibyo watoye n'ibyakunaniye ukabiteranya, utora ko wananiwe. Kuko Imana ngo muri ayo mategeko 313 byari byanditse yuko nuzorenga ko rimwe byose bizoca bicika ubusa. Uno mwatsi wa kino gitabo rero areka abantu ingene Yesu yaje ngo aje nk'inyishu, kuko baza kwereka ingene ivyagezwe bisi bimaze vyatekanya, kandi ko n'abantu bavyihaye bitigeze bishobora kubatunganya, bitigeze kandi bishobora no kubakura ko urubanza rw'ivyo bakoze. Kubera ngo niba bagiye gutanga ivyo bimazi i Yerusalemu, bariko barasubira mu mihana yabo, ngo bama bafise conscience du péché, bama bafise agatima kuko arabanyavyaha, conscience ya culpabilité, kwama kumva ko batsindwa mu mitima yabo. Uramaze kunideni mwishira hamwe ugasanga ntibagufuse, biramaze gushikira kumenya nari yazanye gasha oya ndibuka hari cyareke 15 z'ukwezi kwa Munyonya mfuta. Iyumvire rero watanze inka yawe yotumye mu kw'icenda abana batangura atade nufashe, urayitanze usize bayishe bakuye ko inyama baturiye, abaherezi barizi ni baturiye imbere y'Imana, biduga Imana nk'umwotsi umota neza ati urahariwe. Wari kuramanuka ku musozi usumbera iwanyu ngo uri umunyabyaha tu. Byasigura ngo ico kimazi wazanye naco ni cyavuye mu isi yanduye, ayo maraso wazanye naco ni byarahuye n'icyaha, ni mfata kibanza. Yesu yaje kugira ngo ahindure isezerano. Nicyo tubona Yesu aza kwakira umubiri muri Mariya. Ntiyaje nk'umareka mukuru ngo avugire ku musozi Elayono ngo ndabahariye. Isuko babikoze, Imana ntiyabikoze uko. Yaremeye ikimazi cemegwa nayo, kiraboneka mu buryo bwiyoroheje. Yesu araza araremegwa muri Mariya, Mariya aramwiwungenga, aramurera, arakura, arasha no ku gihe cyo kutangwa ku musaraba, kugira ngo haboneke ikimazi cette fois-ci cemegwa, kitanduye kandi gishaka ku mutima w'Imana. Nicyo gituma tubwira ku murongo wa 5 ngo nicyo cyatumye hamwe yaza mu isi avuga ngo ibimazi n'amashikanwa ntiwabigomvye. Myani majambo kubananye babitanga hata mutima urimo ntibyahimbaye Imana, ariko ngo wanteguriye umubiri. Imana yabwe cyubahiro. Imfata kibanza yamigira igihirangira. Imfata kibanza iryo sezero rya kera yararangiye, haza ibiri ivyo byitwa ivya Kristo Yesu. Yesu ngo yaje avuga rero mutima uvyemeza ngo wanteguriye umubiri. Muri Zaburi bamubwira Zaburi 45 batubwira ngo yaransi icyaha, yaransi kugabitanya ngo ariko akunda kugororoka, vyatumye yemera kuva mu ijuru araza kuba umuntu buntu, ariko icyatumye umuntu yari karondera ikimazi n'amaraso Imana ikeneye kugira ngo iharire neza na neza yongere itunganye umwana w'umuntu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nukuvuga ngo ku murongo wa 5 ngo wanteguriye umubiri, naho bariko barabitanga nta mutima Imana yabonamwo. N'abari mu idini y'Abafarisayo, Abayuda n'abandi, nta mutima Imana yabonamwo. Yabona ibintu bihagaze ku mategeko, atawucuti n'Imana burimo, biri ibintu byo gutinya igitino cy'Imana, byo gutinya igihano cy'Imana, ariko Imana yifuza ubucuti hagati y'umuntu n'Imana. Ibimazi byose ku mirongo 6, ibimazi byose bidasonoye, n'ibimazi by'ibyaha n'ibyaguhimbaye, ntibyagushitse kubera iki wabona impene yo kwande iri mu cyaha, inka yo kwa naka yaje iri mu cyaha nayone. Kuko mwibuke Adamu agiye gucumura, Imana yavumye umuntu ivuma n'isi. Bisigura byanifata kibanza. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo mpera ko ndavuga, woninde woni Kristo Yesu, mpera ko navuga nehendaje mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jewe. Myane majambo c'est la volonté parfaite de Dieu, nibwo bugombe bw'Imana ko bwanditswe, kuko Imana bishatse nuko Yesu aza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ngo nzanye no gukora ibyo ugomba Mana. Imana ihabwe icyubahiro.
Yesu rero yaje gukora ahereye aho ibyageze byari bigejeje. Ibyageze byaradutegura kutubwira ngo ntimushoboye, ariko murakeneye ikibafasha. Muragerageza, ndabona ko inkomezi zimwe zimwe kubera idini n'ibindi, mugabo murasaba mugarukira mukeneye umukiza. Burya Yesu yakigwa n'abagerageje. Bagerageje kugira kurondera Imana ntibayibone. Yesu yakigwa n'abatahuye ibintu bikomeye ku mwana w'umuntu, n'abatahuye ibintu bikomeye ku Mana. Imana irafise ibintu bibiri biyiranga, yamifatanye navyo atarakimirenganije. Imana n'urukundo. Ico rero kibera amahanga yose, ku bantu bose, n'abito ko twe tubone menga ntibabereye. Imana irabakunda n'urukundo, kandi kwikunda ntiyarifuza guhana icaha. Nje tumubona yihangana ngo murabikora nkihorera, mukibaza ndagize nte, ndahwanye nawe. Rujya rukundo rutuma ibandanya yihangana, nayo ifise igihe ukwihangana kwayo kuzogira nte, kuzohagararira. Icyo cya mbere kiranga Imana. Icya kabiri kiranga Imana nuko Imana igororotse, ngo ntihereze urubanza kutarufise. Nicyo gituma Imana naho ubona yihangana, ingwe igihe cyo guca amateka kirabitswe, kandi kirazi ni nayo yonyine ikizi yahizohana amahanga yose, ikayarengutsa kandi ikayahana iyahoye icyaha bavukanye, kandi bemeho kibana kiganza imitima yabo. Imana nuko imeze, ifise ukugororoka n'urukundo byose bihuriye muri yo, nta na kimwe gisumba ikindi, birayigize. Ugashaka ko n'ibindi byinshi no kwiba ndavuga kubera umwanya. Umuntu nawe jewe nawe turangwa n'ibindi bintu bikomeye. Icya mbere, abantu bose n'abanyabyaha. Uhereye iyo bava bakagera, abatama n'abanyabyaha, abakiri bato n'abanyabyaha, imiyabaga n'abanyabyaha. Kubera iki? Bose bakomoka ku muntu umwe bita Adamu. Umuntu rero avuka ari umunyabyaha. Mbega muramaze kubona ahantu bigisha inzigo ngaha ku isi? Inzigo bayigisha mu wa gatatu, mu wa gatanu, ariko abantu bayisangamwo. Abana umwe afite imyaka 2, uwundi imyaka 3, ubahaye ibitumbura, baramaze kumenya ko ari utwabo kinini n'utwara, kandi ntabariga bisuma na he mu wa kangahe, wa gatatu. Upfa kubaha zona ngo bimurimwo. Kubesha mwe nakamenye kirahuri babyigira hehe? Bibarimwo, ntibigura byigisha. Ni icyaha mvubukanwa, kandi cyagenda kiraguka mu buzima bw'umuntu, gifatiye ku myaka agezemwo, gifatiye ku muga wiwe, gifatiye ku umuco wiwe, kigenda kiraguka cyane ivanye n'ingene ibihagenda arabamwo. Umwana w'umuntu wari wese, uri umuzungu, uri umwirabure, uri umunyaruguru, uri Bujumbura, n'umunyavyaha. Ikindi kimuranga aragerageza. Burya nta muntu w'umunyavyaha 100% kubyo atigera arondera Imana. Burya bose bagiye muhira saa 4 y'ijoro bagiye bajya mu ishuka ati Mana urabona turi mwisi yanduye, umbabarire Mana. Ego umukoresha wanje aragoye, konveri yantutse Mana. Yamafisa akantu akora umenga gasa nakohoye aho yagaburake bw'Imana. Yamafisa akantu akora gatuma yumva ikintu yobwira Imana, nk'inyishu kuri cyaha yirigwamwo. Aragerageza ariko ntashika. Umuntu rero n'umunyavyaha ariko agerageza ntashike. Imana nayo ni nyabuntu, ifuta kudahana, muga kwere kugororoka izokigira nte, izohana icyaha. Aho gafindo umva ko utogwa gute kamwene data, agafindo kacagura gutora, kuko wa muntu umbwiye ngo uramukunda gati kwinkunda ntizimpane. None kwinkunda irareka kumpana, ntibizi ko turamanyabyaha. Sije natumye mvuka ndi umunyabyaha, ahubwo ni hanwe Adamu, twebwe cyo tugira nte, tubabariko. Ariko Imana yaratoye inyishu ikomeye itagira gasembwa, ikwiye abantu bose, n'umuzo wa Kristo Yesu hano mwisi. Yesu yarasezeranywe, araza aje, yaraje gutora inyishu ku gafindo amahanga yose afise. Ndagerageza ariko sinshobora. Tataranko namwe bahazompana, nsigiranye iki? Sigiranye ko yonyene nisigaranye ububasha bwo kunyikiriza. Iba yavyumise kera, yabitahu itaranabaho, nuko ari wo mukiza wawe. Haleluya, mpera Imana amashi cyane gose. Uko data yaratwiyumviriye aho tudashobora, adukora ibyo tudashoboye, ahitamo kudukiza. Imana ihabwe icyubahiro.
Mariya amufise sinzi ko yatahura ibintu afise, yari afise inyishu ku mahanga. Sinzi ko bateguye inkoko, babiteguye bavuga ati ndarya inkoko mugabo ndafise inyishu yitwa Kristo mu buzima bwanje. Sinzi ko bafise guhurura umunsi bafunezerwa ati Noheli nziza, bavuze bati impande y'ivyo hari inyishu tugendana yitwa Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ni inyishu gafindo. Kwibimaze bidashoboka gutunganya umuntu, ntimukuye ku rubanza rw'ivyo yakoze, nibituma hinduka ngo menye Imana. Uwo muntu akeneye iki? Akeneye umukiza ariwe Kristo Yesu. Kandi muri Yesu niho byose bikoreka. Byashavu ry'Imana, Imana yose irigaragariza. Nico gituma Yesu yahanywe bamubona, kandi yahanywe umwanya atari sogonda imwe. Nico gituma Yesu kandi batamuhaye sumu. Yesu ntibamuhaye sumu, murabizi? Iyo muha sumu byari kumara amasogonda nk'abiri. Kuko ngo basigaye bita ngo kafanya mbiyo. Amasaha abiri ubugiye. Mugabo baramukubise, umwanya umwe arabandanya yikoreye umusaraba, yikoreye isoni, yikoreye urubanza rw'umwana w'umuntu, arabandanya, aragwa, aravyuka, arabandanya, aragwa, aravyuka, kugira ngo bigaragare bamushikane n'ahantu abantu bose b'abadanaza babona bagiye mu bihugu bitandukanye by'Ibura na Aziya, ku musozi Golgota ahantu hose babona. Sororezo hari haruguru. Ntabwo uzokwitwaza ngo babikoreye epfo ntavyo nabonye. Hariya arabambwe, muze no muri film babikoze neza, bamushira habona. Ntihagire umuntu azokwitwaza ngo ntavyo nagize nte. Nico tuma kandi Imana yemeye isi iratigita yose. Mu mateka yazije oroji n'izindi nta isi itigitira rimwe. Mugabo umunsi yatigitiye ubwira kabiri urabera rimwe. Oya, mugabo umunsi gwabereye bamucinije abasoza 16 ntawamenye ingene azutse. Bose bameze ngo agatuzuka ntawamubonye. Ijuru ryategekanije kintu. Uyu munsi n'umunsi dukwiye kwiterera hejuru, natavutse no tariki ari date suppose, biratuma twiyumvira. Mu byishengo ryasigiwe itariki, ryasigiwe kwifatanya n'icyo Yesu yakoze. Ntitunezewe itariki, tunezewe igikorwa Yesu yakoze. Imana ihabwe icyubahiro. Tunezewe ko Imana ari mwizigiro ko byari zaravuzwe n'abavugishwa benshi. Gushikaho bamwe bari bamaze no kubivamwo. Abitwa ba Ana ba Simeo n'abandi niho basigaye bagenda baributsa kwisengera terega zoza wangu. Uwitwa Ana ngo yamaze imyaka ndwi ari umugore afise umugabo, aca mu yindi myaka 84 yisonzesheza kuzoza kwa Yesu. Amunye avuze ati gomba witane umuntu wawe. Cyana senge nakibonye. Data mwizigirwa. Ideni rirarishwe. Simeoni naone kumusengera kwera ati ibizoba mugabe benshi bekora bivamwo yari yaragumije umutima umusume ngo bamuzanye Yesu mutwakoze kuri ujya mwana irishura Abia acamenya ko ari Yesu ati ngo muntane nanje ujeje icyo nabonye araje ngo bamwe bagwe abandi bavyuke abazogwa nabazobona ko bari barananiwe mu vyagezwe bakifatanya n'uwo Yesu abazogwa nabantu batazova mu byo bari basanzwe barimo bakabana yubakira mu nzu yashaje kandi igihe cyayo cyarangiye bati uyu yaraje bamwe baguye abase kumwakira ariko abandi bavyuke uko yemeye kukizwa nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Dukwiye kwiterera hejuru cyane kuko data aje kudukorera ivyatunaniye, niwe mukiza w'amahanga, niwe dushikana imbere y'Imana akadukiza twikirije tudakoreje ingabire inkomezi zacu dukura mu vyagezwe by'Imana. Ivyagezwe yari nka laboratoire, yari pepiniere, hari ahantu ibintu bihingurirwa, hari ahantu ibintu bitegurirwa ngo vyereke umuntu ko adashoboye. Abantu benshi iko rabaza ivyekeye ijuru no kuri ngo yararikoreye, uyu muntu yararikoreye uyu ntumbwire ko atogenda mu ijuru, oya ntumbarire uyu ndamwika 78 ari mukorara, ndamwika abamisiyoneri abaherekeza, uyu numubwira umutwara ngo reke kuguha basi na ifana, uyu n'umuntu w'Imana ntiworawe yararikoreye. Kwibera n'Imana ikeneye ko bayikorera iki kugira ngo itange ijuru. Icyo kintu wokora ka muntu w'Imana ugakora Imana ikarabika kijugumira ati ndabonye umuntu kweri naje ncyengo hasi ntawe umuntu aba nta kintu na kimwe wokora gutsindira ijuru kiretse kwizera icyo Yesu yakoze ku musaraba.
nta kintu na kimwe wokora kugira ngo utsinde, ahubwo icyo wokora ni uko kwirekurira Imana muri byose nk'uyishima ko wakijijwe ku buntu. Iyi mihamagaro turimo yose, ibikorwa byose, abagaburira imfuvyi, abaruka amamisiyoneri hanze, abakora ibikorwa byo kugaburira aboro, abakora ibikorwa byo gukoropa ishengero, abari mu murongo z'amasere y'amadepartement atandukanye, abafise ibikorwa bibaruhisha kubera izina ry'Imana, bose ntibariko barakijuru, bariko bashima Imana ko yabahaye ingabire yitwa agakiza karimo n'ijuru. Nta muntu ashobora gukijuru, ni ikibanza kitovugwa. Biranawuje no kugira n'icyo tugereranya. Uretse ibicapo bimwe twagiye turaronka ingene ingoro yaca yubakwa n'inge dusenga, nayo ubundi abantu mwumva abantu bose bakeneye n'ahantu haguye gushika. Icyo tumesa bize muri jewe nzira niki, nta ushobora gushika, nta nzira n'imwe yindi, ni Yesu wenyene. Imana ihabwe icyubahiro. Ese amahanga twese, abize n'abatize, abatunzi n'abakene n'abayabaye, abarebaye n'abagufi, bose bomenya ngo iyi nzira ni Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Rero n'umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo reka abereka yuko ibyageze Imana yatanze byari byo gutegura kuza kwa Kristo Yesu, kandi ngo yaraje, kandi ngo igihe yaza rero ngo yaraje muri we abivuga byiyatura ko ngo ndaje kuko wewe Mana ntiwahimbariwe imazi batanga, ntiwahimbarijwe ibintu bagomba batanga amashikanwa, wagomba guhimbagwa na kumvira. Ndaje rero niko vyanditse mu muzingo w'igitabo. Yani majambo niko Imana ibishaka mu bugombe bwayo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ku murongo wa 10 hatubwira ngo uko kugomba kwayo kwa kuri gutuma Yesu aza niko kwatumye twezwa. Haleluya. Kwa kugomba kwatuma Yesu aza niko kwatumye twezwa. Iri jambo kwezwa ni jambo risigura gushigwa ku ruhande cyane kurobanurwa muri byinshi ugashigwa ku kibanza kindi cy'umwihariko kugira ukoreshwe ivy'Imana. Nivugo ngira nyerekana ngo twabuze turi abanyabyaha ngo twitegereje Yesu ku musaraba twemera kwa dukiza akadushira mu bwami bwiwe bw'umuco. Kugomba kwatumye Yesu aza kwarugira ngo abantu bezwe. Ndabizi ko kwezwa abantu acha bimvira cyane gutungana mu ngeso, ico ni gice cya kabiri cy'ukwezwa. Ukwezwa kwa mbere nukurobanurwa ugashigwa ku ruhande kugira ngo ukoreshwe ivy'Imana yakuremeye, nicyo bita sanctifier. Yesu yaje kugira gukure mu isi, uve mu isi y'abanyabyaha, uve mu bwabitanya, uve mu bintu byose bidaha Imana icyubahiro, weze utungana ushigwe mu rundi ruhande rw'umuco kwa Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nicyo gituma byagezwe batanga, byayimaze batanga kubera byagezwe barabitanga, ariko ubuzima bwabo bw'ibyaha bukabandanya mu isagara baje bavamwo. Mugabo kandi iyo Yesu atanze ku musaraba, Imana bayifuza ko umuntu aca vavanura n'icyitwa icyaha. Nicyo gituma Yesu atabana n'icyaha icyo cyose. Nta cyaha gito na kinini yashaka, nta kwimyoza ashaka, nta kwiba ashaka, nta kubeshera umuntu ashaka, nta cyaha na kimwe ashaka. Yifuza kuba umuntu yejeje umutima wiwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Uko kugomba kwayo, uko kwatumye Yesu aza we kwavuga hejuru, kwarugira ngo twezwe. Nicyo gituma je nakunda kuvuga ngo isi iraryoshe ko narayiriye. Isi iraryoshe bene data. Nukuri umugabo ufise amahera ya vendredi, na ya samedi, na ya dimanche, ayinyama na iboke, buri umugabo ngahe Bujumbura. Ucara ushatse, utelefona ushatse, utelefona ushatse, none utari kurasaba umuntu umwe. Ahubwo se ugeti babahe, buri umugabo ngahe muri mere. Isi iraryoshe. Abantu bagenda bakubise intebe kubera ari aho busorora. Ari wagurana amahera biraryoshe, ntiduhendane biraryoshe. Mugabo biryoshe biri mu ruhendo. Biri mu ruhendo kubera iki? Umenga nibwo buzima. Umenga c'est la vie, habuze ko eternel. Ariko abari mu ruhendo rubi kubera irakwibagiza. Ziya nzoga mu ntanwa kuya ku muntu ari mu kirori ngo turiko turasambuka, uca wibagira n'icuri n'ikimari gushakako. Ukibagira icije cyo mu muryango no mu gihugu no mu ishengero. Ukumva c'est la vie, mugabo c'est la mort.
nibwo rupfu rwa mbere. Uribagira ko uri umugabo, uribagira ko umugore ukeneye, ko abana ukeneye, ko hari abantu teza kuganiriza muhira, ko hari ikintu wemeye muhira cyangwa ahandi, ukaja kwiyumvira rendi matin zigeze ziko zirakuba ko buke buke. Hari akayaje twabira kera mu gatondo. Murakibuka saa 3 zo mu gatondo. Soma ntacyo wayihaye ikirasaba ikintu. Mugo hari igipfungu. Nikibazo. Isi iraryoha mugabo iri mu ruhendo rwinshi. Mugo rero hamwe na Yesu Kristo yamaze kugerera muri wewe aguha ubundi buryohe bundi burengeye kwemegwa, burengeye kubaha ibyo watanze, burengeye kwibeshera no gukora ibintu byose byo kwemegwa, ukumva umunezero ukiva mu bunyowe cyangwa aho wicaye biva indani muri biduza muri mpemu yera. Imana ihabwe icyubahiro. Kumva neza naho abagabo kimwe bahora mugendana basaba kwita bono, ukumva na mahoro vema. Hago barakwiye kunyita bono bwa nteje barandondera mu gihe ntarakomera umutima. Bekabe barangita ikirofa, uganzwa n'umugore, wakije kwera umukobwa, wateye kwera ingeso, bambe kwera ubukene cyangwa warakanaka. Be baraka kuntahura, ariko nzogaruka muri wo nkomenze kubashingira intahe. Kuko Yesu yaraje ngo nezwe mbe mu isi ipfuye, mbe mu by'ibiro bipfuye, ntumbere mu bwami bw'umucyo bwa Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma ngo uko kugomba kwayo, uko watumye Yesu aza, kwari kugira ngo twezwe, tuvaho twahora turi, tumerewe nabi mugabo tuzi ngo tumerewe neza, hama tuje ahantu hazima. Aho umunezero uva kuri yo ugasubira kuri yo. Agateka tutagahabwa n'abantu tugahabwa nayo. Aho umuteka utawuhabwa nuko dusaba abagenzi benshi, tuhabwa nuko twizeye iyo Mana. Ndafise Imana. Yagwa itagwa ryaka ritaka ndafise naho ntabona, naho umenga ntabi niko nafata ifatika, ndafise Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Uko kugomba kwayo kutastumye ivyageze bibandanya bikora, kwatumye haza Yesu kwarugira ngo twezwe, tuvaho turi hapfuye tugende hazima ho muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Kimwe muri Imana nezerewe cyane kwisi ubwoko bwayo hano kwisi. Yaremye bose, mugasi bose bamwakiriye. Ngo mugabo bajye bamwakiriye, yabaye baso gucika abana bayo. Ngo nibo bizeye izina ryayo, ngo ntibavyawe n'umugore cyangwa umugabo, ngo bavyawe na mpemu yera. Abo niyo umva ngo barindiye kuzoza kwa Yesu badafise umutima wabaye, yavuga ati napfe kuza gusa. Ncanduga. Barimba zakora singo nzodugiraho ngeze, atacu mubumva, umva umunezero. Bumvise ya ndirimbo ngo Yesu ndaciye ku munsi nakwemereye ko ari we mwami cyangwa Imana, ntimumva ikibazo muri bo. Umva ati nese ndabizi. Ndi muri cya gitabo cy'ubugingo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Uko kugomba kwayo umurongo w'ikimwe niko kwatumye twezwa, twemera kuva ahari hitwa ngo hararyoshe tugenda hazima hari muri Kristo Yesu. Aho ibyaryoha by'isi bisubirirwa n'ibindi biryoshe byo muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Ubundi umuntu w'Imana amaze kuba muri iyo asiganezerwa n'ibindi abandi batazi. Yumvire kunezerwa kw'abantu bakijijwe kandi wakijwe kera. Umenga ntibiryoshe ntiwaze gukira wewe. Mbwa kubera umunezero wo gufatana n'ivy'Imana, uranezerwa abantu bakijijwe kuko waramaze gufatana n'iyo Mana n'ivyayo nyene. Ariko kandi equipe kanaka itsinze kumva ibisanzwe none ngani yo biteguye cyane gusha abahanga. Real itsinze Barcelona none umukizwa hari ibintu birebire bimuhindukamo. Cyangwa abantu bafashwe n'aka equipe. Ega abantu ngo badasinziriye ngo equipe yiwe ngo yasinze. Bose mwemwira vrema. Mupira si mubi, mugabo mupira nkwiye kuganza. Kina ubiti vrema Vinicius yakinye neza. Ntibisaza, mugabo nta kintu bikwiye guhindura muri wewe. Mugabo wumvise ari umuntu yahari yuyundi ukwiye kunezerwa. Hari umuntu yakirizwe ukwiye kunezerwa. Kuko waramaze kwezwa ushigwa mu kibanza cy'ivy'Imana. Ivyagezwe ntivyatunga indani kuko vyari biri legalistique, vyahagaze ku mategeko. Imbere wa mwana se yamayikara mufukamisha amufukamisha igihe cyose umwana ateba aradundi bwa ati papa burya je naho nje umenga ndapfukamye burya jewe ndagize nte ndahagaze kwera amategeko yawe ni menshi brother papa none imisi yose no kumbaza igituma nasesheke muri mate niduza amaboko nifukama papa naho mfukamye ndagize nte ndahagaze.
ariko iyo Yesu akubohoye, iyo amaraso yase ku mutima wawe akaguhumanura, utangura kumva ivyahora biryoshe. Je hari amakaritsi amwe ndayahonyeyemo kubera indavyo nayakoyemo nca numva riko rirakoroka ngaha, kubera nzi ibyo twahakoreye. Yumvire kugenda mu bwiza, ukagenda saa 9 ku murango, ukavayo 11 z'agatondo n'amaguru utamwikati ya Cibitoke. Amara taxi utaruyabuze mugabo gwa yari Yesu urayamara, uratebura uribagira ko ya taxi yaheze, ugaca ku polisi yo kwinahango yoza ngo hava gufata, naho nugenda umenga urukonda rugera hehe. Yumvire kuvomesa mu rubanza kubera kunywa ziwe ndende unyarutse, kuko umuntu yagutumye agati nyarutse, boss hava bofre hava za gutora ino kazi yayinyarutse, ugaca kubitija ava mu bantu benshi. Washitse mana ndagusabye wifute muri servo yiwanje, byitwe ko ntigeze ndabikora basi, guharirwa narahariwe mugabo n'umumenga ariko ari ibintu by'isori bindiko kwite nyarutsa ngo bofe ngo havuza kugitora ikaza sine ko yibona. Kibazo twavuye kure kubera amaraso ya Yesu. Haleluya. Ariko ubu naho ndayibonye ikanye muri frigo ngahe inyuma gatisha Ancien Testament. Exode ni biri muri Deuteronome. Cyari gihe cyo kutamenya, cyo kuraraguza. Kina shaka kwibagira naho umuntu yashaka kwatarita muri kino gihe, ni umuntu uzitwa abana yataha ku nkorofani saa 8 nijoro. Yaranwa agahera kubera babuze mu ipantaro yo kumushyira muri taxi, bacashira ku nkorofani yo ku rupangu wanye na kabare. Ku rupangu kujya kane. Uri umuntu yubashe mu gatondo kandi kwishira hamwe sindarivuga ucamumenya yaratonda yambaye uniforme y'akazi. Yavuye muri weekend. Mugo dimanche soir yatashe n'inkorofani. Yesu arabohora bine data. Uko kugomba kwarugira ngo twezwe kuza kwa Yesu ntiyari arakosora un problème démographique. Sabantu bari babuze. Oyaye. Ntiyaje kwera abantu baze muri Isirayeli. Oya. Yaje kwera ari wewe nyine ashaka kubaho isigakira. Dawidi ntiyabishoboye naho Imana imushima. Aburahamu yarumviye Imana yitwase kuza abizera, Imana yadukije amaraso yiwe. Hari hakenewe Yesu. Ari wa maraso yashika ibwinaga umutima, agakuraho inyota y'icyaha, akatwedesha mwemu tugacika bejeje kwa turi mu ruhande rwayo. Imana yabicyubahira. Haleluya. Bacatubira kandi ngo tukabiheshwa nuko umubiri wa Yesu gito watanzwe rimwe gusa. Ndacyaka ku murongo w'10. Mwisho rya kera babitanga igihe cyo tukoze icyaha, hakani vyatangwa uko mwaka utashe. Iyumvire kwa mufisi de nilidahera. Découvert ngira mwe bacumva. Wa muri kurari akantu kose ukoze igikoko. Akantu kose ikoze igikoko. Uko mwaka uheze igikoko kugira ngo Imana iguharire. Ariko ngo Yesu yatanzwe rimwe rizima, Imana yakira kimaze ciwe neza, rivuga ngo amahanga yose akirije muri wewe. Nico gituma tutagihamagara ngo dutanga ibikoko, tutagihamagara ngo Yesu mwangwe ku mwaka, ariko Yesu yabambwe rimwe rizima, biduhesha girante, biduhesha gucika abana bayo. Imana habicubahira. Haleluya. Uyu munsi ivyagezwe vyarahavuye, haje kimazi kimwe cemegwa n'Imana. Bisigura ngo umuri wa Yesu yaje gutora muri Maria ni wonyishe ku mwana w'umuntu. Imana habicubahira. Yesu Kristo niwe yaje kurondera umubiri muri Maria kugira umubiri wiwe ucike inyishu kuri wa muntu yagerageje mu byageze mugabo atigeza bishobora. Nico bitumwe umubiri wa Yesu ubonetse, umuntu arakizwa, umuntu arahumanurwa, umuntu arezwa, umuntu arakugwa ko urubanza rw'ibihe bidashira. Imana habicubahira. Haleluya. Ku murongo wa 16 ino jambo Bayibura 10 hatubwira ngo 15 kandi namwe yera niwe cyabona kidushingira intahe y'ivyo. Myani majambo
mpwemu aza ryari? Aza mu mutima w'umuntu akijijwe. Nicyo gituma mpwemu ngo aca agenda aremeza umuntu muri we iby'ibyo Yesu yakoze ku musaraba. Bwa bwoko bw'Imana bwahora butubaha Imana, witinya gusa kubera gutinya ingorane z'icyaha, ngo Yesu atavuga ngo amaze kuvuga ati iri niryo sezerano nzosezerana nabo. Ni ijambo ryavugishijwe muri Yeremiya. Imana ikiravuga muri kino gihe turimo abahawe Yesu Kristo, kandi mpwemu abishinga intahe ibyo. Amaze kuvuga ati iri niryo sezerano nzosezerana nabo, hanyuma y'ibyo iyo minsi nije uhoraho mbivuze, nzoshira ibyagezwe byanje mu mitima yabo no mu bwenge bwabo, kandi niho nzovyandika. Imana ihabwa icyubahiro. Ubundi hari ikintu bita ignorance, cyari kutamenya ku muntu ari wese. Abafaransa bacavuga ngo l'ignorance ne tolère pas, ngo ntibigere uharirwa no kudaharira no kutamenya. Birumvikana umwana atoye grenade akayikinisha ikaturika iramuhitana, birumvikana kubera kutamenya kwiwe. Hari n'abantu bakora ibintu bitwaje ngo sinari ndabizi ko ari bibi. Ibyageze byaramenyesha umutima w'umuntu ibyaha, ntibimushoze kutabikora, akacaya amazi ibyaha kuko yabonye ko yabirenze. Mu mateko y'Imana byarandikwa ku nzu no ku miryango y'amazu baba barimo. Abaherezi bo baranabyandika no ku mabubu bambaye kugira bimenyekane cyane. Rero ibyageze wabimenyeshwa n'uruhome, ukamenyeshwa n'impuzu wambaye, hamwe n'imizingo. Na imizingo yabibitswe mu ngoro y'Yerusalemu. Ahandi wagenda uribuka duke duke. Ngo muri kino gihe rero tumaze gukizwa tugahabwa mpwemu yera mu mitima yacu, ngo vyandikwa mu bwenge no hehe no mu mitima. Niryo sezerano utaniye n'Imana. Nicyo gituma kino gihe dukwiye kumenya ngo icyatumye Yesu atangwa, uretse ko ari uko yagomba no kuronka inyishu kuri bya byagize bitafite icyo byokora ku muntu, yari karondera kuronka ihanga risigaye riyoboka Imana. Nicyo gituma Yesu yankana n'idini. Idini byagezwe, mugabo Yesu n'ubuntu, Yesu n'ubucuti hamwe na mpwemu yera. Aho umuntu aruha kuko yumviye nabi gusa nawe batarabikora. Umuntu w'Imana wa vrai w'ukuri arashobora kubazwa n'ivyo yumviye nawe batarakora ibi bivuye muri byo. Uyu ni umuntu muzima indani muri we, kuko icyagezwe kiri indani muri we. Niki kiri ku nzu abamwo, ntikiri ku nzu ku shati yambaye cyangwa impuzu kanaka yambaye, ntikiri ku vyapa vye by'amashengero cyangwa kanaka, biri indani mu mitima kubera mpwemu yera. Tutabeshanye, Bibiliya tubuza guhinyura. Ninde muntu yo kwagiza ko wahinyuye atari wewe nyene uvyiyagereza? Mugabo birakorwa. Ninde muntu yo shobora kukwagiza yuko hari umuntu wanka umwankira ubusa atari wewe nyene ubibwiwe na mpwemu yera? Ninde muntu yo kubwira ko ufise inzigo atari mpwemu yera bikubwiye? Muga kubera kubwira afise mpwemu yera ko wakiye agakiza, urashobora kwiciro cyitwa ijambo ry'Imana. Mpwemu agaterega nturi mubi cyane, mugabo urafise ikibazo cyo kudashima umugisha w'abandi. Urafise ikibazo cyo kudashima umugisha w'abandi. Wewe wa muntu umenga ibintu by'iwawe byo banza gutungana imbere y'uko ibintu by'abandi bigirante biza. Ubwo rubanza nta murongozi ro gucira, nta n'ibintu ro gucira atari mpwemu yera. Ngo abantu rero nibamara kwezwa na Kristo, ngo isezerano ndandi kumwe nabo, ngo nuko nzokwandika ibyagezwe mu mitima no mu bwenge. Bazo bafisa kandi kajyo kwijambo ry'Imana riva ku bishima ryango nubizingiye mu ngoro bizingirwe mu mitima yabo. Yesu rero twaje kwibuka ko yaje, twibike ngo aripfuza kutuganza, aripfuza kutagira imigenderanire yacu nawe ihagaze ku mategeko. Yifuza imigenderanire yacu nawe ihagaze kuko twemera uburongozi bwiwe hejuru yacu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iri sezerano rishasha rirongwa na Yesu Kristo ni isezerano ry'ubucuti, isezerano ry'amategeko. Amategeko twobikora uko bibwirijwe, mugabo turi nk'abamwana abwira ngo papa ndahagaze nawe mfukame. Ariko abari muri Kristo Yesu bakiriye Yesu mu mutima yabo bavuga bati mfise uwo naratsindanishirijwe, nakuwe ku rubanza rw'ivyo nakoze, narashizwe ubwami bw'umucyo, ubwami bw'umwiza. Si ivyo gusa, ndanezera uburongozi Imana ifise ko ibise ububasha
bwo kungira icyo ari cyo cyose ishaka ku buzima bwanjye. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu arakwiye kuva ku mashusho, akwiye kuva ku masitati, akwiye kuva ku byapa kanaka, akaja mu mitima niho yagenewe kuba. Akwiye kuva ku maekara, amatelefone n'amaordinateur. Akwiye kuva mu ndirimbo bamwe dushobora kuri batazi icyo zisigura, tukamushyira mu kibanza ciwe ariho bita mu mutima w'umuntu. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ntaganzisha ibiri mu mashini yawe, ntaganzisha ibiri ku telefone yawe, ntaganzisha ibiri mu ndirimbo zawe. Yesu aganzisha ibiri mu mutima iwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Icyubahiro uha Yesu nicyo gituma aza no mu ngeso zawe. Ikibanza umuha nicyo gituma yagukirwa mu kurongora. Igisata cyose umugururiye yifuza kukiberamwo umwami, kandi aya marika aradodora ngo henda dodora, umuntu yumva ijwi ryanjye ngo akugurura ngo je ndinjire kandi ngo turasangira. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Aho ibyageze bitashoboye gushika ibyina bw'umutima, Yesu ashikana n'amaraso yiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Aho ibyageze bitashoboye gushika mu bwenge bw'umuntu, Yesu ashikisha mpemu wiwe. Cyo tuma afite mu isezerano ryo kwandika ibyageze mu bwenge no mu mitima yacu. Imana ihabwe icyubahiro. Ntukeneye umuntu akubwira amakosa ufise, wewe nyine wicaye uyatora. Ntukeneye kumenya ibintu by'iwawe bikuranga, wewe nyine ubitora. Abasari ngo ni roho yako temwe. Ntukeneye umwagirizi, ntukeneye umuntu aza kukwagiriza, wewe nyene wirabiye muri mpemya no mu ijambo ryayo, woshobora gutsha aranteza guhinduka vraiment. Kwemera kose ndabise kirabago ngaha, ndabise njebejebe ngaha, ndakeneye gukira. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi Yesu yaratanze, kandi murazi ko n'ibyari binoroshe. Murazi ko Yesu yahunze inshuro zingahe? 2. Yakuze bitoroshe. Abo bitubwira ko yabuze cyajya, mugabo ntitubona ko yagiye arakigwa n'amahanga n'ahandi hose. Ntitubona ko umusaraba we woroshe. Murazi ko byagoye ko anawujako, mugabo kandi akawufatana nawe kuko yarasari kararondera. Ivyo ntibipfusa ku mutima wawe. Ukwiye kuba ufise Yesu muzimi wawe, ukwiye kuba ufise Yesu aganje umutima wawe, ukwiye kuba Yesu aganza indani muri wewe, ukwiye kuba by'ukuri wumva ko uri mu isezerano nawe idahagaze ku mateko, idahagaze ngo hari ibintu bitatu wumva ko Imana yawe yubakiye ku kwizera icyo yakoze ku musaraba. Wumva uri muri Yesu, urakwiye gushima Imana. Imana ndaretse byinshi, uzompa byinshi, uzompa buzukuruza, uzompa akazi, uzondira amadeni. Ivyo ndabizi ko ndabikwizeye. Mugabo kandi hari ikintu ashobora kugenda nibagira, nuko nezerejwe nuko uri mu mutima wanje Mana, nuko nezeje nuko nihanye, nuko nezeje nuko nzi ko bisubwiye ndashira muri wewe, nuko nezeje nuko nzi ko nashyize mu ruhande rw'umuco ari bwo bwami bwawe. Uwo ni umuce umwe. Wa kabiri nuko twemera ko turabanyabyaha nk'abandi bose. Ukabuze kutarakira agakiza, ukabuze kutarakira agakiza, umenye ngo wamana invitation y'ijuru. Ijuru ryaranditse invitation signée par le très majestueux Dieu. Yamanira hejuru atonavugwa n'amaso natosha kubona. Niyo yavuze ngo ndarondera, ndashaka kujya mugabo Salvatore, ndashaka kujya nziko ruriho, ndashaka Jafete, ndashaka umuntu, ndamushaka kuko ndakeneye tugira imigenderanire, ndakeneye kumukura muri iyo ntihita uburyohe mugabo kandi aribwo rupfu, ndakeneye kumukura muri ibyo bintu abona umenga ahari niho hazima, ariko hazima ni muri Kristo Yesu. Hazima ni muri Kristo Yesu. Yesu akeneye guharira. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo tubango gomba guhera ku mugwi wa kabiri. Ninde umuntu avuga ati ndakeneye kwakira uwo Yesu, kandi uramukeneye ubundi, urakeneye ubugingo budashira, urakeneye guharigwa, urakeneye kwitwa umwana w'Imana, urakeneye kukuba mu gitabo cy'Imana kandi mu gitabo cy'ubugingo, urakeneye kumva umunezero wa mpemu, urakeneye guhagarika icyaha, urakeneye kuva mu ruhendo rw'icyaha, urakeneye kuva mu kutamenya, urakeneye kwitwa umwana w'Imana. Yesu yavuze ngo ubudasukiranya nanjye arasanzaza. Ushaka kwikura sanzaza kandi wibaza ngo ufite umwete. Hari umwete wita gusanzaza, ariko kandi hari ukwizera wita gusukiranya n'Imana, nibwo bwenge. Ndasaba ngo umuntu arahari tufashanye n'umuntu yumva ati ndakeneye kwakira agakiza, ati ndakeneye kwakira ubugingo budashira, ati ndakeneye kubohoka, ati ndakeneye gukira icyaha,
ndakeneye kwihana, ndakeneye kubohoka, ndakeneye kwitwa umwana. Uduzigana cyawe dufashanye. Uraduzigana cyawe, ntutinye. Uyu munsi Yesu yaraje, kuba yaraje kuvukira muri Mariya, yari kategura umubiri uzokwakira ibyaha byawe, kandi kuba caraheze. Ubugingo bwawe urakeneye kubuhereza Yesu. Urakeneye kubuhereza Yesu, urakeneye kwihana, urakeneye kubohoka, urakeneye kuva mu cyaha, urakeneye kuva mu kintu cyose gipfuye, urakeneye kuva muri za karande, ibyaha by'aba data na ba mama by'abasokuru, za karande zose ukavamo ukizera Mwami Yesu. Tuziganda cyawe. Haleluya. Amashimwe ku Mana. N'abandi mutarike ntibiteye isoni, abo muri yubashe, muriko muri kuraho agasuzuguro Satani yabateye. Iyubahe. N'abandi muduze ibiganza, mutsinde Satani, muneshe Satani. Sabe ya protokoli babazane hali imbere, mubanezerwe cyane cyane rikoma amashi. Haleluya. Baze dufashanye akaruru kishimwe ku Mana. Haleluya. Karibu cyane, karibu gose. Karibu n'abandi muze. N'abatire baratari gukuboko muzari imbere. N'abatata two muzari imbere. Karibu cyane, karibu gose. Karibu cyane. Karibu gose. Karibu cyane. Karibu gose. Karibu. Uri guhitamo kuzima batiza batazogira bicuza. Ntibazokwicuza. Bahisemo neza. Muri bwo bugingo budashira. Nuko Yesu amumenya imitima yabo. Muri byose ndagomba gusa nawe. Berikimazi cyawe senawe muri byose. Gukira biva mu kwizera no mu kwihana. Sindavyibagira itariki 11 ukwezi kwa 4 2009 byanshikiye nk'uku bishike bino bene data. Ndakatira ahantu hari filime baje kuri ecran géant. Amashuri muri nord de la capitale Bujumbura, amashuri muri kino buno burako bwisagara cya Bujumbura bagiye hamwe barakavuga ubutumwa bwiza bakoresheje ireresi, barasigura. Ndakata nk'usamaye, ndagenda ndumviriza, nditegereza Yesu abambwa. Barasigura ko yakira urubanza rw'icyaha ruva ku Mana w'umuntu. Barasigura ko yakira ibyaha bitari rwiwe ariko by'iwacu. Mubitiza amaso ko mbayeho, mubita amaso ku byo nari nabitse mu mutima nitagakiza, kuko naravuga ngo nta n'umwe yokizwa kuko narabisomye mu ijambo ry'Imana. Ariko nasomye ijambo ry'Imana ndarisigura uko utariko, ariko ndavuga ngo ndatsinzwe. Ndavuga ngo ndakeneye kwihana. Ndavuga ngo ibyo nariye n'ibyo nanyoye ntacyo biranzanira atako byanteraje n'Imana yanje. Ndavuga nti imigabo n'imigambi ifise nta Yesu mbonamwo, ndi cyatwa cyo mu isi. Ndavuga ngo ndakeneye kwihana. Ndihana, ndabohoka, ndataha. Abaje kungendera bambwe ijambo rikomeye riri mu gitabo cy'icete cya kabiri cyane kirabikorera cya gatanu mirongo 17. Barambwira ngo nuko iyo umuntu ari muri Yesu Kristo ibya kera biba bihise. Umwana yarimbwiye ntiturasura kubonana, mugabo isura yiwe ndayibona. N'umuntu hirabura kundusha ndamubona mu maso,
ambwiye ngo byose byaraheze, nakubise kubyo nagiye nemera ati birakunda. Sinayimubwiye mwana nabisigaye icyo kibazo. Mu nyuma ndagenda ndabaza ati by'ukuri Imana iraharira? Ati gira harira. Ndagira isengesho ndi Imana jewe nunyice, icyitwa imbabazi narondera ndakironse, nunyice ariko niyenyishe. Ngize kubibwira umuntu isengesho nagize arambwira ati ntiyari kushobora kwica kuko iragukeneye. Hariho guharigwa no kubana agaragaza ubuzima bwo kwezo hano mu isi. Abantu bahisemo neza, ntibacitse abagabo n'iryo, ntibacitse abasore bakengeretse, bahisemo ubugingo budashira muri Kristo Yesu. Bahisemo kwihana no kwizera, bahisemo kuba mu ruhande rw'Imana, bagiye gutanga kugendana n'Imana. Uko bazobaho baze bamwe bibuka icyo bagiye kwemeza kuno mwanya, baze bamwe bibuka ko Yesu ari umucyo kandi yifuza ko abantu bamuzi bagendera mu mucyo. Bakwiye kwakira ubugingo budashira mu mitima yabo bishimye kubera no kwizera. Iyo turabanezerewe bene data, icyo tubona ishengero bakomera amashyi cyane ribakeza, ni umunezero udasanzwe nawe. Bibiliya irabitomora neza ngo niyo watuza akanwa kiwawe yuko Yesu ari umwami, bishobora kwemera undi murongozi aza mushasha mu buzima wakitwa Yesu, akaza akakubuza ukemera, akagutuma ugatumika, akakubuza iki ukarekireka, akakuha we kuhazwa nawe. Uwo niwe mwami abisa amategeko ku buzima bwacu, ariko abihuza n'urukundo. Suza kutoreza igufa, suza kuduhotora, nuza kuturongoza urukundo n'ugoroka vyiwe. Uwo niwe mwami. Kandi ngo niwizera yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa. Bishyira ngo uremera neza kwese yagiye ku musaraba ibyaha byawe n'ibyatumye muhaguka muza hano imbere. Hama ko yagiye mu kuzimu akaka Satani ibitabo byarimo ibyaha wakoze, akabimwaka akayibamba igorogota, akazuka ashaka guhara icyaha kuko wakwagiza ayo ba Yesu none niwe yakubambiwe. Ukwiye kwihana, ukwiye kwizera. Reka rebe ndatamusema n'amajambo mu ntega amatwi, ariko muvugane umutima mbwira Yesu uti mwami Imana je imbere yawe kugira ngo nihane ibyo yageneye mu byose bitakubasha ubimparirize. Sinenda kuzi ariko nje imbere yawe kugira ngo nakire imbabazi ziva kuri wowe. Sinshaka gusira mu byaha nahozemo, shaka uze muri jewe umbere umwami kandi umbere umukiza ubugingo bwanje. Izina ryanje urifute mu gitabo cy'imanza, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Izina rya Yesu, amen, amen, amen. Abari imbere babayambire batera intege, amaprotokole barafasha kugira kubatera intege, kandi abari imbere bashaka kubatera intege mubayambira, mubatera intege ko by'ukuri bakiye agakiza. Yesu abeza cyane gose. Abantu b'Imana bashaka kubyaguruka, nakini ifuza ko tokora nuko twoshima Imana kwa mukiza wacu. Yakuhaye agakiza ku buntu. Shimana ko yakira urubanza n'umuvumo byari kuri wewe, byotumye ibyawe birangira mu rudahera, ariko ko data yaje arakwigura kugira agaragaze urukundo kuri wewe. Aya majambo yawe ndayumva, usori shima uko ringana kose kuri uyu munsi, ubwita Imana warakoze. Ibyari bikuboshe ubyibuke, wibwita Imana warakoze kunkura ko biriya. Nimba rubanza uzi wamye n'ukuremereye, ariko wahariwe wishima Imana. Ngo nukora ntajyo mwame mukengukira Imana,
muyishimisha iminwa yanyu kubera imitima yanyu yatawe icyo Yesu yakoze ku musaraba. Mana ndaguhaye icyubahiro cyose. Turi shengero kubera amaraso yawe, turi shengero kubera mwami cyakimazi cyaza gukora igitashoboye n'ibyagezwe. Turi shengero ko mwami wadukijije ukatweza, ukadukura ibyo twagabitanije byose, ukadukura ku rubanza rw'ibyo twakoze byose, ukaduhumanura, ukatwihumanurira, ukatugira ishengero ryawe, ukatugira abantu bafite ubugingo budashira. Turagushimye ko turi ishengero ryawe mwami. Nous sommes ton épouse. Turi mwami umugeni wawe. Twako amaraso y'igiciro turakwihaye mwami, turakwihereje. Ni wakira icyubahiro. Birakwiye ko witwa Imana hejuru yacu mwami, hejuru y'abagabo bari hano b'Imana, hejuru y'abakenzi bari hano b'Imana, hejuru y'urwaruka b'Imana, hejuru y'amadosi b'Imana, hejuru y'ubuzi b'Imana. Ibyacu byose biguhaye Imana. Turagushimiye cyane Imana. Yesu urakoze. Tugushimiye cyane n'amashi menshi, n'amashi menshi n'akaruru kenshi. Warakoze Yesu, warakoze Yesu, warakoze Yesu, warakoze kuza, warakoze kuza, warakoze kuza, warakoze kuza gukora ibyatunaniye, warakoze kuza kwakira mwami bituremereye, warakoze kuza kutugira ubuntu ku musaraba. Nta rundi rukundo ruruta uko umuntu yogura mugenzi we. Uwo ni wewe rukundo ruhebuje. Urakoze mwami, urakoze ko Imana yo kwizerwa mwami. Weza gishengero ryawe mwami, aho rigiye guhimbaza umunsi wibuka ko waje. Ubakomeze, ubahe umutekano, utanga impore mu miryango, utanga amagara meza, urinda amaksida mu izina rya Yesu Kristo mwami. Impanuka zose kuko zategereje n'umugwanizi turazasa mu izina rya Yesu Kristo. Ubwiza bw'Imana butwikira abera bawe mwami, ubwiza bwawe ubaherekeze ibihe byose mwami, mu izina rya Yesu dusenze, amen, amen. Yesu abahezagire cyane gose. Noel nziza.